kubanza guhonya ubwoko runaka kugira ngo bashobore gushika ubutegetsi. Sinzi ko mwabonye itangazo ryatanzwe n'ubuvugira igisoda ca Kongo General Kenge, yaratanze itegeko avuga ati muhagarike gukorana n'interahamwe. Uburundi buvuga ngo bwatumiwe n'igisoda na Kongo. Rero Kongo niyo yemanze yuko ikorana n'interahamwe na FDL, kuko bavuga bati umusoda azosubira gukorana nabo tuzomuhana. Nibaza yuko kwari kugerageza kwerekana yuko bafashe ingingo, mugabo mu bikorwa naho bavuze bati abatwabafashe abatwagize uku. Nukuvuga muri make babandi batumirwa n'igisoda ca Kongo bari basanzwe bakorana nabo bafise bene izo ntumbero z'ibonyabwoko. Rero nukuvuga ko kutagira abategetsi nivyo nari nahereye ko baraba ingene igihugu kizoba kimeze mu myaka 10, ahubwo bakaraba inyungu zabo bwite, inda zabo, nivyo bizotuma dusubira inyuma gose yaho twari turi mu minsi heze. Niyo turiko turaja haba mu butunzi, haba mu mibano, haba mu vya politiki, ibintu byose bigenda bisubira inyuma. Ariko ico gusambura igisirikare biraboneka yuko umugambi uri gutegetsa ubigejeje ko. Ego kumbure abashaka kubaza ibibazo mube muri itaza mu kanya, ariko reka tubanze tubaze kano kabazo Pacifique nkuko twakabajije Dieudonné Bashirayishize. Pacifique, nazwe inkurikizi nizahe haba ku Barundi no kuri iki gisirikare nyene, ko tumaze imisi twumva mbere hariho n'abariko barahanwa kubera ko hari ivyo bishuza aho baba barungitswe guca ingero? Ingaruka ziriko ziraba ku gihugu cy'u Burundi ni ingaruka zikomeye cyane. Zimwe mugenzi wanje arahejeje kuzivuga kuri ibi bijanye no kwica igisirikare cy'u Burundi. Yavuze nko ku ruhande rwo guhindura ico gisirikare kikamera nka milise y'umugambwe, kigakorera umugambwe umwe. Hari ikindi mfatiye ku byo yashimikiye ko nk'amasezerano yarusha. Mu masezerano yarusha hari hitwararitswe kubaka igisirikare gihumuriza abarundi bose, gihumuriza amoko yose y'abarundi, ntikihave kiba igisirikare gikorera bamwe. Ari nayo mpamvu bagiye bashyira imbere nk'ibintu by'ibiharuro bateza kugendera ko mu kubaka ico gisirikare. Ariko kuva ino ntambara ya Kongo itanguye, hakaca hakenerwa kwinjiza abasirikare benshi cyane muri bino bihe. Ivyo by'ibiharuro abasirikare bo nyine baratubwira bati ivyo by'ibiharuro byaciye bihebwa, kuko bakeneye abantu benshi cyane binjira. Barahamagara ababonetse bose bakinjira, kuko harageze n'urugero rwaho umenga batera babura binjira. Arico cyatuma uwuje wese bakira. Rero bigize gutyo bica bitera bituzanira bitakirabwa neza, bizotera bituzanira ca gisirikare tutera tujya muri ca gisirikare c'uruhande rumwe c'ubwoko bumwe, mu gihe ibintu bitazoba bikirabwa nk'uko amasezerano yarusha yari yabitegekanije kubokwa amavyisunga. Ntikibe igisirikare ca bamwe. Mbere ni benshi atubwira bati bisa nuko imbonerakure ubu ziriko zimukira mu gisirikare cy'igihugu, ku buryo mu myaka iri imbere 5-10 kizoba ari igisirikare gisa gose n'imbonerakure nyene, kurusha uko twari dufise igisirikare professionnel kimwe twari tuzi cyari cyitwa ca bose. Naho no myaka iheze cyamaze gukoreshwa ibitari byo, nkuko mugenzi wanje yamaze kubisigura. Ibindi bintu twabonye nko kubijanye n'igisirikare bitera bija muri ivyo byo gusambura igisirikare, twamaze kuvuga ingene barungitswe bidaciye mu mategeko. Twamaze mugenzi wanje yasiguye neza ingene babashize hamwe n'izo milise zakoze ihonyabwoko, bakabaha guteza kugwanira hamwe n'abataberekwa. Hari kandi intumbero yabonetse mu ntango, intumbero yasa niyo kugabanya aba ex-FAB muri ico gisirikare. Ni gute iyo ntumbero yaboneka mu ntango? Mu ntango ni kumwe twavuze kenshi ko wasanga bariko barabarungika bavuga ko 70% hanini wasanga ari aba ex-FAB.
wasanga ari aba ex-FAB ahandi bakaca bagira aba ex-FNL ugasanga mu bagwana mu bategeka ukabona na aba ex-FDD n'abahoze bari muri FDD ku rugamba mugabo wajya kubaja kuri tele kugwana kurasana na M23 ugasanga harasana abahoze ari aba FAB abahoze muri FNL n'abatutsi bingiye vuba ukabona nibo barungitswe gose kurasana mu bariko barahapfira ukabona nibo bariko barapfira cyane muri ivyo bintu no ku rugero rw'intwazangabura ugiye kuraba intwazangabo zahapfiriye dufise umugwi munini n'intwazangabo z'aba ex-FAB ahandi bakeyi ugasanga n'aba ex-FNL aho umuntu acagira ikibazo kuri ico gisirikare kimwe bose umuntu asigura gute ko hapfa cyane abo muri izo mpande zibiri na hamwe wabaje kuduhariza ati byo muvuga by'ibiharuro mwabiharuye gute mwabibonye gute ni gute rero haje abapfuye uco usanga ari izo mpande kiretse bavuga bati turabirasira nayo ubundi kugira abo ari baboneka bapfira yo no kuvuga ko aribo batwaye ku rugamba aribo bashizwe imbere ntumbere icyo yumvikana ko ariyo kugabanya abo bantu ikindi cyabonetse no kumara amazi umusirikare kumutesha agaciro uhera ubwa mbere kumurungika mu rusirikare akagenda adafise n'ibigwanisho ngo genda uzobisanga umusirikare agenda ku rugamba bamubwira ngo uzobisanga imbere ibigwanisho agashikayo akangurwa wa mwambaro yararahiye ko azogwanira Uburundi bamwambikira ibendera ry'u Burundi igihe ahejeje kurahira yinjiye mu gisirikare akazobona bamupakiye indege bakamushikana ati urageze ngaho ubu umwambaro urahindutse hari bimwe bagenda bamaze no kwambara ubu ugiye kwambara ibendera rya Kongo uwo musirikare ndamwiyumvira muri we yumvira ati ibi ni biki jewe ndi umusirikare w'u Burundi none nambaye ibendera rya Kongo gute n'igihe apfuye ico gihugu yitwa ngo yagiye kugwanira agiye gupfira nikimwemera ko yagipfiriye nikimusezera nikimwunamira sinzi ko murabona ubundi nk'abasirikare barungitswe muri bya bikorwa bya ONU muri Centrafrique barungitswe mu by'ubumwe bwa Afrika muri Somalia iyo harabapfuye iyo harabagize ingorane muri ONU muri Union Africaine barabasezera bakabasezerana iteka bakabasubiza igihugu nacyo ikaza ikabashingurana iteka ariko umusirikare apfiriye muri Kongo umenga anateye isoni biranyegezwa rwose umuryango ugize imana ukanabimenya babwira bati muza kuzana abantu 5 muzana abantu bangahe kirazira ko muzana abantu benshi bakanabuza no kugandara ngo ntimuvuge ko hari abanyu bapfuye abo rero n'abagize imana bakanabamenya cyane bakanatahanwa kuko umusirikare ubwa mbere bwo ni nk'umukozi wa leta nivyo ariko si umukozi wa leta asanzwe ni umukozi wa leta akora amasaha 28 kuri 28 akora ku itariki imwe gushika 31 z'ukwezi akora umwaka wose ataruhutse n'umukozi w'igihugu yambikwa idarapo ry'igihugu agenda ryambaye bisigura ko wenyene ahagarariye igihugu wenyene niwe gihugu wenyene basirikare nibo baramutswe igihugu nico gihugu buriya hanyuma akagira ati umusirikare bakiriko baramutegura imbere yuko umusirikare muri ico gihe barakora ibikorwa byo kumumara amaza nivyo kumujyamika mu byondo kumukubita kumugirira gute ivyo birabaho mu kumutegura uko bagira bati umusirikare namenyere ko mu mwuga zo bafise ejo ashobora gufatwa abansi bazomumara amaza bazomugira umucafu bazomukubita bazomwonona rero umusirikare naba vyiteguriye ko ivyo ari ibintu bishobora kumushikira mugabo agira ati iyo umusirikare amaze kurahira akinjira mu gisirikare mu bihano umusirikare ahabwa ibihano byose byanditse mu gitabo c'amategeko agenga igisirikare ni hari igitabo mpanavyaha cawo ti muri ico gihe muri ivyo bihano ateguriwe nta gihano citwa kumumara amaza kiriho tico ntikibaho kuvuga rero ngo usabye amafaranga yawe ngo urakosheje w'igihano tuguhaye cutembera igihugu cyose n'amaguru abarundi bose bakubone wamaramajwe iyo mpazanga bigira iti bajya abasirikare ni sukubamaramaza abo baranabimenyereye bene ivyo bintu ahubwo bamaramaje igihugu cyose tiburiya Uburundi bwose nk'igihugu nibwo bwambaye ibara
muri ivyo bintu akanongera mwebwe Pacifique ntazwe muvuga yuko ari igihugu cyambaye ibara ariko nubwo atavuze abo yishuye General Baratuza Gaspard avugira igisirikare cy'u Burundi yavuze yuko hari abariko barakwiragiza ibihuha ko igisirikare cy'u Burundi gihagaze neza kandi gikora cisunze amategeko n'ubuhanga. Murundi niyubahutse no kuvuga nyene abo yishuye ntiyanubahutse no kuvuga ivyo bihuha ivyo arivyo kuko iyo kubukuri yishura ivyo bintu avuze ko ari bihuha. Yavuga ati abasirikare barahawe amafaranga yabo, yavuga ati abavuga ko batahawe amafaranga barabesha. Iyo myaka ibiri bakoze muri Somalia yose barayihembwe, amafaranga bakoreye muri Kongo barayahembwe. Yavuga ati vyuko babarungitse gutambuka igihugu cyose sivyo nta vyabayeho. Mwarabonye ko n'amafoto yamwe bamwe twagiye turanayerekana mu gihugu hose baratwandika ati twababonye baciyaha twarababonye baciyaha. Amafoto yafashwe n'abanyagihugu babona, hari abanyagihugu batwandikiye bavuga bati nta kuntu motero akamu n'abanyagihugu bose babonye ayo basirikare yo bagowe bategura amazi kwibarabara, ubonye umusirikare yaremvye ameze nabi namuhicanywa kuko nukuri bariko barakubwira amagorwa bahagorewe, urumva agahinda urumva ikigongo kutaba n'abasirikare b'igihugu bafatwa uko. Rero n'uyu mujenerali ko aravuga yagira ati bijya bintu babakoreye byo kumaramazwa ubundi bimenyereye ko bikorwa n'abansi atari koraba. Abasirikare bacu barafashwe na M23 turiko turagwana muri ico gihe tugwanye yitwa ko ari we mwasi, ariko M23 ntiyigeze bakorera ivyo bintu, ntiyigeze bakorera ivyo bintu ngo ibambike ibara bamaramazi berekane impuzu zabahereye kwiberekane batembereza mu gihugu cyose avuga ati ni mu barabe abo twanesheje abo twafashe. Ibihe twabonye baberekana ni bya bihe bagira bati abarundi ntibamenye ko abasirikare babo bafashwe ngaba turababeretse, ariko ntitwabonye babagirira iby'igihugu cyabo kiriko kirabakorera. Bavuye ku rugamba imyaka n'imyaka, urugamba baboneyemwo amahano atagira izina, ariko baratashe aho bonagizwe intwari nimba ibyo babatumye ari ubutwari, bakabashimira bati mwaragwanye neza mwabaye abagabo, bashikiye kubamaramaza babakorera ivyo uwari yabafashe uwabafatiye ku rugamba atigeze yubahuka kubakorera, babikorewe n'igihugu cyabo bitwa ko baserukira. Iri n'ukuri nibara kuri twese nk'igihugu, kuko ingabo ni zacu twese naho bashaka kuzigiriza umugambwe, ingabo z'igihugu n'ingabo zacu twese kubagira kujya nakamaramaza ku gihugu, kandi bibandanya muri ya nzira twavuze yo gutera basambura igisoda. Umusoda umaze kumugira kujya umwatse cyo kwita fierté yose y'umusirikare uri kuri mwaka ijo azoshobora kugenda ahagaze neza ngo ndi ngabo, abantu bose bamubonye bamugize kujya mu mwambaro w'igihugu yambaye ibendera ry'igihugu, abantu bazovuga ati ibi bintu ni biki. Umwana yabonye umuvyeyi we bamugira kujya, umwana abonye umuvyeyi yaciye muhira kuramukanya akacafatwa agapfungwa, bazovuga abantu bose ati kuba umusoda bisigaye ari iki mu Burundi. Ego twibutse bariko baradukurikira ko tugeze mu mwanya w'ice cya kabiri cya kino kiganiro, aho duha ijambo abariko baradukurikira kugira ngo babaze canke bunganire. Ariko imbere yuko tubaha amajambo, mbere Alice mugenzanje anavuge abo yashize ku rutonde rwa mbere, nashaka abanze yibutse amategeko agenga kino kiganiro. Ego urakoze Gilbert, nkuko twama tubikora muri ibi biganiro vyacu hariho amategeko ngenderwako kugira ngo dushobore guhanahana neza amajambo kandi n'ivyiyumviro bishobore kumvikana. Ubwa mbere dushaka gusaba abifuza kubaza ibibazo canke guterera baze kwibanda ku biganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi vyahagaritswe, kuko niyo ntumbero ikiganiro c'uno munsi gihagaze ko. Ibibazo bidahuye n'ibi mu twihanganire ntituza kuvyakira, hanyuma tuze kugerageza twubahirize umwanya, no kuvuga iminota iri hagati y'itatu n'itanu kuri uwo wese aza gufata ijambo. Uza gufata ijambo kandi ikibazo agerageze acerekeze ku mutumire akibajije kugira ngo vyorohere abatumire bacu ushobora kuvyishura. Uwifuza guterera agire ko ntatarire kugira ngo benshi bashoboka bagira amahirwe yo kubaza ibibazo vyabo canke guterera. Ubwa nyuma naho ivyiyumviro vyacu tuza guterera muri kino kiganiro canke ibibazo, naho utoba uvyemera
kugira ngo ibyo ushikirije bishobore kugira ikimazi tugerageze dukoreshe imvugo yisoneye atagutukana no guterana amajambo n'ivyo tuza guhagarara ko ahanini Gervais. Ego Alice urakoze nongere ko ikindi yuko ababaza ibibazo mwokumviriza ko ikibazo wari ufise atamugenzi wawe yamaze kukibaza kugira ngo ntugisubiremwo ngira mwo kwakira abamaze kuduga bwa mbere Alice Hakizimana. Ego hariho abamaze kuduga watanguye gusaba ijambo ni Hydro-Québec niwe ariko ratwumva kugura akamiko kawe ukabaza ikibazo cyawe canke wagira intererano yawe Nyankamugayo aca yikazanura niwe aza gufata ijambo inyuma yawe. Ego murakoze kuri iki kiganiro murakoze ko batumire kandi murakoze kumpa ijambo. En fait ndiko ndabumviriza numvirije ko iki gisirikare cy'u Burundi gitwe ahatemba gisirikare ubuhenye l'insubordination aho harimo akajagari ahantu umukaporale afise ububasha bwo mu generale acavuga icyo gisirikare none kigeza aho hantu mumva ko cyaguye deja none abantu bari hanze depuis 10 ans arindiriye iki ngo bagifate cyo ni cyambere icya kabiri est-ce que l'apparence de désordre n'est pas l'ordre elle-même kubera turazi igihugu tuvuyemo mu Burundi quelquefois le désordre c'est l'ordre murakoze cyane Nyankamugayo ni mugura ka mikro kanyu mushikiriza ishingiro canyu canke sinzi ko ari ikibazo mushaka kubaza. Murakoze ku mijambo sinzi ko munyumva. Ego turabumujana kwijana. Murakoze nagira manze shimire Fokode namwe mushikiriza kino kiganiro eka nabatumire ndabashimire bivuye ku mutima. Ikibazo canje ni kibazo imbwangira mbanze mvuge nti mwatubwiye yuko umushikiranganje w'u Rwanda yavuze yuko hariho ibiganiro vyari entre Burundi n'u Rwanda vyahagaraye. Ikibazo canje none u Burundi buremera ko hariho ivyo biganiro. Nico kibazo cambe nyimba na ivyo biganiro u Burundi buvyemera nkuko u Rwanda rwavuze ko vyahagaze. Mwoduha amakuru y'ivyo u Burundi bwasaba canke ivyo u Rwanda rwasaba u Burundi mwoba mubizi muri ivyo biganiro vyari bihari mwoba mwarabimenye. Munkundiye naho nagira mbaze ikindi kibazo hariho amakuru ntafitiye ivyemezo yigeze kubaho kera mu batwaye Burundi n'u Rwanda. Ico gihe hariho umuhari wagwana mu Burundi tumwe parite utwe FNL wari mu Rwanda. Uwatwara igihugu Burundi ico gihe yari Bagaza arasaba Habyarimana yuko parite yova mu Rwanda yari ivuye mu Rwanda iraja muri Tanzania nimba ntihenze baraza kumusora. Ikibazo canje niki muri ivyo biganiro mubona yuko u Rwanda rushobora gusaba Burundi yuko FDLR yotuzwa ikava mu Burundi. Murakoze kuri kano kanya mu mwanya. Murakoze Nyankamugayo. Ikibazo ndakibajije abatumire bose. Ego baza kubishura. Ukurikira ni Honorable Iramubona Ben Eric. Honorable Iramubona ni muri ko mwatwuma mu kugura akamiko kanyu mukashikiriza ishingiro canke mukabaza ikibazo. Ego murakoze ku mijambo nagira mbanze ndabaramutse n'abatumire. Sinzi ko mushobora kuduza ijwi Irambona muvugira kure. Ego murakoze ku mijambo nagira mbanze ndabaramutse n'abatumire ikiganiro ciza baduteguriye uko ibintu biriko birabera ngaha mu karere biteye ubwoba. Benshi turatanguye kwikanga ingwano y'akarere nagira mbanze ko abandi bamwumva twene turiko turamwumva. Murambabara ijwi ntirimeze neza ndafise akagiripe gatera n'inkorora ariko ndagerageza nariko ndavuga ati ingwano ziriko zirabera hano mu karere zirateye ubwoba kuko zishobora sinzi nk'umutumire akunda kwihweza cyane nyakubahwa Pacifique ndakunze kubona agira umwihwezo yoba abona yuko hari intambara ishobora kuba mu karere k'ibiyaga binini ariko jewe nkibaza impamvu abasirikare b'u Burundi nagira ndamubaze cyane ico kibazo ndakeneye
kimenya abasirikare b'u Burundi bariko barumva kubwishimo mu gihugu ca Kongo naraye numvise bavuga ko ari abasirikare bashika ku 10. Abo basirikare bakoreshwa nk'abacakara nk'abamercenaires. Umusirikare yarose inyigisho za gisirikare akagenda mu kindi gihugu agakora nk'umumercenaire atanyungu ariko arabibonamwo akabandanya akora umwuga wiwe nk'uko igihugu kimusaba. Mbega wewe nk'umusirikare mubo bagerageza kuvugana ntaboshobora kwiyontora nk'ubwo buja bagakora ico amategeko y'igihugu abayewe nk'umusirikare mubo bagerageza kuvugana ntaboshobora kwiyonkora mw'ubwo buja bagakora ico amategeko y'igihugu abarekurira, kuko birateye isoni kumva umusirikare w'igihugu yagiye gukora nk'umumercenaire atamasezerano igihugu gifitaniye n'ikindi, canke mu gihugu bagafatwa nk'uko navyumvise ngo ushobora guhabwa igihano co kuzunguruka igihugu. Ikindi naco nagira ndamubaze n'uwo baganira, ni gute umusirikare nka kaporale ashobora kugarariza kapiteni canke komanda kompanyi? Nzi yuko mu gisirikare hariho discipline benshi baba baratojwe mu gihe c'inyigisho za gisirikare. Turavye amasezerano y'Arusha nk'uko mutumire yagerageje kubivuga, cyari gisirikare ca bose. Mugabo twumva hari ubwoko bumwe bwiganje, bamwe sinzi ko ari kugomba kugarukana nk'ibyo twahoze twumva mu myaka yahera ku ntwaro zaheruka. Mugabo ibintu birateye ubwoba cyane. None mubona nk'Uburundi aho bugeze hoko gwiki ku batumire bose. Ikindi naco mumbabarire kibazo ca nyuma, hari kibazo nkunze kuraba hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Bamwe baravuga ati hariko haraba ibiganiro, abandi nabo mbega ivyo biganiro vyo biriko bibera hehe? Abatumire naco nyine ico kintu bokitwishura, kuko twebwe nk'abantu batoya ntabyo tuba tuzi, kuko turazi ko igihugu cy'u Rwanda bamwe caduhaye indaro, ariko tukavuga ati mbega ivyo biganiro ko biriko biraba, kandi Burundi bwagiriza u Rwanda ati bamwe bahungira mu Rwanda nibo dushaka. Mbese ivyo biganiro nimwumva yuko hari ikindi kintu cinyegeje inyuma canke ivyo bavyarahabaye? Murakoze. Ibibazo byanje n'intererano zanje ndazi abatumire bose bomfashanya kuzishura. Murakoze cyane. Nibutse icyo nabwiye ababanza ko muza murumviriza utubazo tuba twabagijwe n'abandi kugira ngo nimudusubiremwo. Turaza turakira umugwi w'abantu batatu arise mu nkundi twabanza guha ijambo abatumire kugira ngo bishure umugwi w'ibibazo vya mbere. Yego. Kumbure Pacifique ngira mwotangura, ndabona Dieudonné bashiraho ishize, sinzi akabazo yagize ngira aragaruka mu kanya, sindi ko ndamubona ku murongo, ariko mu kurindira ko tutunganya ivyabashiraho ishize mwe murishura. Uyu wa mbere yabajije sinamufashe izina, yagize ati gisirikare caraguye, yitwa Idrock Beck, sinzi yuko ari ryo zina ryiwe ry'ukuri canke ari ryo yitaziriye. Kaca bazatabari hanze none barindiriye iki kugira bagifate. Iki ngira sinibaza ko kijanye gose n'ikiganiro twarimwo, ambabarire uyu numva sinoja ngo ngiye mu by'ubugene ngo abo hanze nabo bagiye gufata ngo igisirikare cy'u Burundi cyangwa gufata igihugu, ngira no bandengeye ibyo turimwo muri kino kiganiro. Hanyuma Nyankamugayo ati Uburundi nabwo ko u Rwanda ruvuga ko ibiganiro byahagaze, Uburundi nabwo bwoba bwemera by'ukuri ko hari ibiganiro, wabaganira iki, impande zose zasaba iki? Uravye kino kiganiro cyagizwe n'umushikiranganje w'imigenderanire w'igihugu cy'u Rwanda, we nyene aratomora ibihe bagiye barashobora kuvugana. Aravuga aho baganiriye muri Zanzibar, aravuga kandi intumwa z'iperereza z'u Burundi n'intumwa z'iperereza z'u Rwanda zahuriye i Kigali. Muri dutangazo byose agenda arabitanga, agatanga n'ibihe, amatariki ibyo bintu byariko biraberako. Rero vy'ukuri bobo igihugu kinza kivuga ati twaravuganye, baba baravuganye n'ivyo. Mbere ndibuka ko ari ikiganiro kindi twagize aha
twabivuze ko ndiba ko twabivuzemo turavuga icyo gihe twaravuga n'amazina y'intumwa z'u Burundi icyo gihe twari twamenye ko zagiye mu Rwanda harimo nk'uwari buramatari wa Ngozi ubu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu General Leonidas igikindi rirasize hariho mukuru w'iperereza ry'igisirikare Colonel Jean Daferman Irakiza harimo kandi n'uwo mu iperereza y'irya risanzwe twita documentation abo icyo gihe byaramenyekanye twarabivuze ko bagiyeyo ivyo Burundi ntibwigeze buvuga na rimwe Burundi ntibwigeze buvuga ko bariko baravugana cyangwa ko baganiriye cyo ntikigeze kibaho ku ruhande rw'u Burundi gushika uyu munsi rero kumburengira ko umushikiranganje w'u Rwanda yavuze kumbure mu Burundi nabo tuzokumva baciye bishura ariko hariho kenshi tubona batishura batemera gutomora ibintu ico tumaze kubona nuko kenshi Burundi bushaka kuganira iyo busugerejwe ubona ko bubangamiwe aho kenshi buragira bere izo ntumbero zo gushaka kuvugana n'u Rwanda ariko ni dufise abatware mu babarira ijambo ngira nkoreshe abatware umenga ntibagira ijambo kuko umuntu w'umugabo agira icyo yiyemeje iyo bavuze ko umuntu afise ijambo n'umuntu agira icyo yemeye kandi yacemeye ubuzi ko azogikora ariko ijambo ritanzwe n'umutegetsi w'u Burundi ni ijambo rifise agaciro mu mwanya rimufasha ubundi mwanya uko ibihe bihinduka ijambo ryiwe riba ryahindutse kumwe wumva abakuru b'ibihugu twabonye bahura perezida Kagame akaza mu Burundi agahura na perezida Ndayishimiye bakagwana mu nda hakerekanwa kumengo hari ibintu bigiye guhinduka bikaba byiza hagati y'ibihugu mu kanyisaso kaza wumva w'u Burundi yanyegeye yarungitse ingabo zambitse ivyo muri Kongo bakamubaza karahira ati sivyo ntangabo mfiseyo kandi niziriyo ntizorenga sidikivu n'abantu bameze uko ni wigera umenya by'ukuri ijambo ryabo ijya riryo rero n'uzoshikane ejo nahijya yeje kaganira n'u Burundi azokama amenya ko ari abantu bameze uko ijambo ryabo riragoye kumenya ni umukuru w'igihugu mwibuke yari umukuru w'igihugu w'umuryango wa East African Community niwe yarajejwe yari kwarongoye ameze nk'uri kwarongora ibiganiro hagati y'abariko barajyanira mu byo muri Kongo yitwa ko ari umushinga ntahe arungika y'ingabo zitwa ko ari zigiye kuba hagati ya M23 n'igisoda ca Kongo M23 muribuka irekura ibibanza yari yafashe bitari bike ikakibihereza abasirikare b'u Burundi bari bariyo babasirikare b'u Burundi baca bakora iki uwo mwanya nyene Ndayishimiye yitwa umushinga ntahe abariko arungika ingabo zindi aja kuvugana n'umwe mu bariko baragwana agira ati hajya ahantu bashinze ahubwo ca ndahaguha ahubwo kandi reka ndaguhe n'ingabo dufashanye tugwanye bariya batwizigiye umva uwo muntu ubandanye umwizigira gute mu byo avuga nejo ubundi bazovugana nabo bantu baziramenye ko bari kumwe n'abantu batagira ijambo utigera umenya by'ukuri aho bahagaze ibyo basara bamwe n'abandi sindabifise nohava ngiye kubarengera kumbure ibyo bihugu byonyine bitashimye kutubwira ibyo baganiriye reka twebwe tube turabibangiriye ko hanyuma yanabajije ati mu gihe cya perezida Bagaza mu 79 perezida Bagaza yarigeze gusaba perezida Habyarimana ko abaparipehutu bari mu Rwanda birukanwa kandi icyo gihe barirukanywe bagenda muri Tanzania ku bakiri bato cyane kumbure iki ntibashobora kuba batakizi ko cyagenze icyo gihe mu Rwanda hariko habera inama yahuza abakuru b'igihugu cy'Ubufaransa n'ibihugu bya Afrika hanyuma perezida Bagaza yarakiri muto amaze hafi imyaka 3 ku butegetsi ashitse mu kibanza yicaramwo asanga abaperezida bose bahawe impapuro izo mpapuro zatuka ubutegetsi bwiwe zavuga ko mu Burundi hariko haba genocide y'abahutu zatanguza nyene kwerekana ko hari abahagurutse bagira bagwanye ubwo butegetsi ubwo nyene perezida Bagaza icyo gihe cyarahaguruka mu nama nyene
yahagurutse aho nyene na delegation yiwe bava ngaho bajya gufata indege basubira i Bujumbura, inama ntibayikoze. Muri uwo mwanya wa mbere baparipe hutu baranaryohewe, baravuga ko bamunesheje kubona umukuru w'igihugu bamubuza kubandanya inama y'abakuru b'ibihugu. Ariko rero ashitse mu Burundi, Perezida Bagaza yabwiye Perezida Habyarimana ati bijya wakoze nanje ndabishoboye, atumenye ko mfise impunzi z'abanyarwanda batari bake ngaha mu Burundi. Yamuhaye sinibuka mwanya yamuhaye kungana, amubwira ati abo baparipe hutu bose utabirukanye mu Rwanda, ndaguhaye umwanya muto nanje igitero kiwaje uzokibona, zijya mpunzi zawe zose ziri wacu nabi igitero cyabo uzocukibona. Habyarimana byaramuteye ubwoba koko, Bagaza yari akiri muto cyane, yari agishika bibaza ko akiri febre, akiri tanguva aragira uwo mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu mwibuka ko yafashe ubutegetsi afite imyaka 31. Habyarimana yazari amaze imyaka 6 ico gihe ku butegetsi, agira ati uyu mwana aje rero reka tumukange. Bagaza amubwira ati nimba uri umugabo baguma aho hantu nanjye ndakwereka ibyo ashoboye. Habyarimana byaramuteye ubwoba acarabirukana. Ikibazo ati none ubu abo mu Rwanda nabo boshobora gusaba Burundi ko bwirukana aba FDLR bari mu Burundi canke bakabuza Burundi gukorana na FDLR. Ico sinocishura, nibo bazi uko bakora. Kumbure ibihe byabo bigeze ko babikora canke ngira bigenza nkuko Perezida w'u Burundi w'ico gihe yabikoze, nabo abanyarwanda ngira nabo bafise uko bazobigenza. Sinobishurira, ariko nta nkeka ko iyo bavugana ico kitoshobora kuburamo, kuko ari cyo kibazo ubona ko leta y'u Rwanda idashobora kwihanganira na gatoyi. Nibaza ko baramutse bavugana ico kidashobora kuburamo. Hanyuma uwitwa Honorable ntanditse irindi zina ryiwe yagize ati mbega yitwa Irambona Eric. Okay, Honorable Irambona Eric ati ingwano ntimubona ko ishobora guhinduka ingwano y'akarere kose? Kuri ico Perezida Ndayishimiye nibu yabitangaje, muravyibuka mu ntango z'uyu mwaka, we yavuze ngo riva generaliser, sindiye ko mwibuka yakoresheje ijambo generaliser la guerre. Yaragiye no mu Kirundo avuga ati bamwe bakinjira Uvira, je nanje nzoca mu Kirundo, Kigali ntiri kure, natwe tuzobereka yuko dushobora kubafata. Rero kumbura iyo risque iriho. Muri Kongo hamaze kubera ingwano nyinshi bakunda kwita ko ari ingwano za Afrika yose. Mugiye muraraba ingwano zagiye ziraba, haramaze kubera ingwano zihuza ibihugu bitari bike zikabera muri Kongo nyene. Sinzi ko ingwano yohava izoja bukikatandukira ibindi bihugu, ko bazoguma basekanira muri Kongo nuko ibihugu bizohava bitandukira kugwanira hagati yavyo mu bindi bice. Aho sinovuga ngo ndashobora kubibona ubunyene, ariko uwo murindi biriko urateye ubwoba nkuko bivuze. Hanyuma ikibazo cagarutse y'abakuru yu Honorable Eric n'abandi nyuma bagize bati bano basirikare b'u Burundi ibi bintu bo bavyemera gute? Bavyemera gute ibintu nk'ibyo? Ni gute batavyikuramwo? Nibaza ko nkuze kugira nti abasirikare bafise kwabo bakoze, twebwe gira abasivile tudashoka dutahura. Iyo barinze bakora ikintu bagikora nyene bagikoze, ntusanga biba imbere ngo twese tumenye ngo basirikare bimirije gukora ibi, tunabimenye kenshi biba byanapfuye. Nibaza ko ivyo byose abariyo n'abarundi nka twebwe twese ivyo tubona barabibona. Nibaza ko hashobora kuba igihe tukabona bahagurutse nabo bakagira ivyo banse, kuko bene ibi bintu turiko turabona nk'abagira bati amafaranga yacu arihe, bakaca barondera kubazimya. Burya n'ibimenyetso bito bito vya mbere aha zubona bamwe bakavuga ati tureke twitahire naho bake babapfunga. Bijya n'ibimenyetso vya mbere. Nuruhe rugero bazogera ko gushikaho ubu mugwi munini canke bose bakabivugira hamwe ko bavyanse? Sinzi umwanya bifata, sinzi iyo processus y'abasodinge nigenda, ariko ndemeza abasirikare n'abarundi nka twebwe twese. Kimwe mu bibazo abasirikare bafise uyu munsi Dieudonné yakivuze ni kwa gutinyana
iyo uvuganye n'abahoze bagwana muri FDD bavuga ko batinya aba ex-FAB, bavuga ngo nico twokera aba ex-FAB nibo boturega. Uvuganye n'aba ex-FAB bakubwira ati twebwe ntituzi bajya aba FDD ibyo barimwo twaba dusanga twisutse. Rero ico uko gukebana kuracyariho, mugabo bizogarukira he bose bazobandanya kwemera gufatwa uko bafashwe ryari ntavyo nzi ivyo twese no igisoda nyene umuntu kumbure ararindira akabona uko bazohava bavyifatamo gute kaporara ashobora guha amategeko komanda kompanyi caka ya kapitene kubera iki bitera ibona kumenga hari ubwoko butera bwiganza mu gisirikare. Ikibazo ca kabiri gisa n'icishuri cya mbere uko CNDD-FDD itwaye igihugu niko inatwaye n'igisirikare. Mugenzanje yamaze no kubisigura bihagije. Akajagari bazanye n'abantu ncijemo wa mujenerali twavuganye ejo niwe yagize ati rimwe mwikosa CNDD-FDD ifise ikintu cya mbere cyayinaniye mu gutwara Burundi ni CNDD-FDD vyayinaniye gutwarira igihugu, ni CNDD-FDD binaniye no kuvuga ijambo ryerekeye abarundi bose. Iyo bategetsi bariko baravuga cyane bariko barakora biyumva bakorera aba CNDD-FDD nyene, biyumva arabo muri CNDD-FDD kurusha kuba b'igihugu, bakatera bifata cyane nkuko bifata ku rugamba. Rimwe na rimwe n'imvugo bakoresha zikaba imvugo zo ku rugamba, bakiri ku rugamba byarabananiye kuba abategetsi b'igihugu. Rero no mu gutwara igisirikare bifata nk'abo umenga bari ku rugamba, ugasanga umukuru aracunzwe cyane ntiyizigiwe. Uzosanga mu gisirikare umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe ashobora kuvugana na kaporari. Ivyo mu gisirikare ca kera ntivyabaho. Mu gisirikare ca kera umukuru avugana n'uwo musi akavugana n'uwo musi, umwe wese agahitegeka uwo musi. Ariko ubu umukuru w'igihugu aragena kumva ko ari washobora gutanga amategeko canke atubaha wa mukomanda kubera ari we yivuganira n'umukuru w'igihugu. Komanda nawe ugasanga afise ubwoba, aragira ati jewe bino bintu sinzi uko bimeze, ntagira nabi uwundega sindamuzi ko biza kugenda, uyu mu ex-FDD ndamutinya, aho bavugana sindabazi, jewe ndi mu ex-FAB yigorewe ntafise aho nabaza, ejo niyandodobereza barangira ivyo bagomba. Ukaca wisanga komanda niwe yisemba kaporari, niwe agira ati wewe ushika uramvugira urantangira ibi. Iyo yagize Imana akanamumenya ko yakomeye avugana n'abakomeye. Nuko igisoda bacishe abo ba CNDD-FDD. Nk'akarorero gatoyi nko kuri no ntambara ibera muri Kongo, mereze kuri ako karorero uwitwa ko arongoye intambara muri Kongo ninde? Abasoda iyo bagiye kugwana bafise chef d'état major ajejwe igisirikare kigwanira hasi. Uwo ni waba yitwa ko ahabwa raporo buri munsi y'urugamba, habwa uko bimeze, akarupanga, akagira indi eta majoro yiwe uri kuyakurikirana ivyo muri Kongo. Ariko by'ukuri ugaba urugamba muri Kongo ni icegera c'umukuru w'ingabo zigwanira hasi. Ubu hariho general major yitwa Mark Ndi utwara igisirikare kigwanira hasi n'umu ex-FAB, ariko icegera ciwe ni wakomeye umwe twavuze Elia Ndizigiye batazira muzinga. Niwe by'ukuri agaba ingabo zibiri muri Kongo kurusha uwo mutwara ari hejuru yiwe. Imbere yiwe hahora hari uwitwa undi mu general major yahoze anatwara iperereza rya gisirikare, zina ryaza ndaryibutsa, niwe yahora ari muri ico kibanza. Uwo niwe bahaye ko agiye gutwara kimwe bita Frad, baca bazana muzinga abari wamusubirira, abari babandanya gaba ingabo ziri hariya muri Kongo. Rero urasanga uwo mu ex-FAB ari ngaho nk'igishusho, amatitre arayafise, n'umukuru n'ivyo, ariko icegera ciwe ni bafise ubutegetsi. Ugasanga komanda atinya icegera, agatinya n'abandi bato cyane atigera amenya bo biyo bashika we abadashobora gushika. Ico gisoda bacishe gutyo
kimeze nk'ikiroberi umenga hari ikiroberi kindi kiri indani mu gisirikare ico kiroberi kiri mu gisirikare akaba arico cizewe n'umukuru w'igihugu akaca gicungisha abandi basirikare bariyo barimwo bahoze bagwana kera avuga ati bajya no kuraba neza burya sinzi ivyabo mugume muraba ivyo bariko barajamwo ivyo ari vyo utundi tubazo akabazo kanyuma mbona gasa nako twamaze kuvuga gira ati ivyo biganiro mbega bibera hehe hoho vyarabaye vy'ukuri namaze kubivuga ko murakoze ego Dieudonné Bashirahishize ngira mwari mwumvise utubazo mwabajijwe namwe mwogerageza mukishura utwo kumbure Pacifique tubayishuye kugira ngo twakira umugwi w'ibibazo ukurikira. Urakoze ibibazo nka byose bari babitubajije twese nibaza ko ari ikibazo cari cyacaje kintumbereye bwite gusa hariho nk'iki kintu kijanye na risque yuko habaho un conflit régional koko Perezida Ndayishimiye yarabivuze ariko umuntu agaheza akiyumvira ati mbega igihugu kitagira essence igihugu kitagira igitoro igisoda kitagira igitoro kiravuga ngo gikeneye kuja mu ngwano ngo z'akarere kose haraheze nk'amezi yoba yaba 8 canke umwaka nk'umuntu yarajejwe logistique yaragiye aravuga ati jewe iki gisoda mwampaye ngo ntwari vya logistique ndabisubije hanyuma utwara igisirikare amaze ati none ubisubiza kubera ati none mumbe gutwara igisoda nkamwe hoba nk'ingwano atagitoro coba bokoresha indwi zibiri mfise umva ejo hamwe hoba ingorane mutovuga yuko ataco namazi ati ico nico tumugenda kubera n'ubundi yoza se bazoca kirangura ngo akironke rero iminsi yose ibintu bijanye no kuja mu ntambara bisaba uburyo burebure sinibaza yuko no munsi ubukena abarundi barimo buzura inzara ari ubwo kuja mu ntambara ari umugambwe uzifisemo inyungu abarundi atanyungu n'imwe babifisemo ariko koko mu ngingo nyinshi abatwara bafata ni gake ubona yuko babanje kwiyumvira abarundi ahubwo bobo biyumvira agenda bakiri mu ishamba bari bafise biyumvira agenda y'umugambwe umengo naho abarundi bopfa bagahona bose bishwe n'inzara bishwe no kubaho nabishwe no kutavugwa bishwe n'ubujuju umengo mu gihe umugambwe CNDD-FDD ubukikura kwirikirana amagenda yabo ma ideology yabo umengo ivyo abarundi bashobora kuguma babihonyorerako apantu je nagomba guhereza ko nakabavuga bati none usanga bimeze uko abasoda bakabafata uko oko gwiki ni ngibi nyene turiko turakora byo guhanura hanyuma ibindi navyo uwigiza agatebo bamuyoza ivu kenshi birashika ukaja umva ngo tabariza abasoda banaka ngo barabajanye tabariza umusoda kanaka barabajanye ari naho bavuga bati mbega none basivile ni basigaye batabariza abasirikare kandi abasirikare aribo bari biyemeje gukingira abarundi ntibagishoboye no kwikingira bo nyene nk'abo bafatwa uko babaha ibihano bibasuzuguza cyane cyane bagahanwa ko bubahutse kuvuga ijambo murumva ahantu tugeze aho umuntu ahanwa kubera abajije utwiwe hari umwanditsi w'umufaransa yari yaravuze ijambo ritari ryiza avuga ngo umusirikare ngo ni umucakara yambaye uniforme Sankara nawe yari yavuze ati umusoda adafise adatahura neza ibya politike usanga ari umwicanya puissance kuko ntabazi cyamutumye aje aho hantu rero nibaza yuko icokorwa nuko abo basoda nyene aribo bakwiye kuraba uko kuntu bafashwe bakaraba yuko bihuye n'ibiri mu mategeko abagenga n'ingene bategerezwa gufashwa ni haba havuga umwe agafatwa nabi bakaraba ingene babaza hamwe vyo baza benshi sinibaza ko bo bahereza mu manyororo bose
je naciye muri service militaire obligatoire duhejeje secondaire twese twategerezwa gucayo harabaho ibiganiro bita kozeri morale rero nkuko biri no mwibwirizwa nshingiro abasirikari bategerezwa gusigurirwa ibintu barimwo bagasigurirwa amategeko abagenga bagasigurirwa uburenganzira bwabo abasirikari rero si bikoresho sabacakara n'abanyagihugu mu bandi bafise uburenganzira ku gihugu cabo na cyane ko barimo baracitangira gusumba abandi ntibagume rero bibaza ngo hari undi muntu azoheza batabariza ngo abatabare ahubwo abarundi batubitse uwavubi babagurira ibigwanisho byo guhagararira igihugu byo guhagararira abanyagihugu ni byiza yuko bashobora kuja barabaza be n'ivyo bibazo ku buryo bitora umuti kuko mu bahanzwe mu banyagihugu bahanzwe naho babahenze mama ngo barabongeye amahera y'ibihumbi amajana ngahe kugira babahuma amaso inyishu si y'udufaranga babaha inyishu y'umusirikare si umushahara ahembwe ahubwo ibanga ryabo rirengeye umushahara baronka n'ibanga ryo guhagararira igihugu kugira ngo ntigitembe barorera nibaza rero yuko inyishu izova muri bo nyene nka kujya ubona nivyo ntibarikuriwe kugira amasendika ariko nico gituma bashizeho be n'ivyo biganiro bija biraba mu makambi biba kenshi ariko usanga umuntu atagishobora kuvuga bizosaba yuko nta bantu ibihumbi 100 ushobora kubabwira ngo uravuga ndakugira uku uravuga uku mu ryogora duhure riri mu banyagihugu rishike no muri ico gisirikare mbona systeme nk'iyo mwanya izomara iri kwigenda uko imeze abenshi bakeneye yuko barambira ku butegetsi baragira nka bijya bagize bo kubongera imishahara ariko bagashobora no kubumviriza ntibabeho ari abantu bakoreshwa nk'ibikoresho hari abavuga ati umusirikare n'inkoni wishimikiza ugashinga aho ugomba kugira ngo ujabuke byari bikwiye rero yuko uyishinga ahantu hajabuka igihugu atajabuka akagwi gakeneye amaronko gakeneye inyungu z'akagwi igisoda gitegerezwa guhagararira igihugu cyose ico kuva rero cyane n'abarundi bahanura ariko nabo bahanurwa bakumva yuko bari mu bategerezwa guharanira uburenganzira bwabo ibindi bibazo Pacifique yavyishuye neza nta kindi kintu numva no kongera ko murakoze namwe Dieudonné Bashira ishize ngira Alice yitwo kwakira umugwi wa nyuma w'ibibazo hanyuma tukaza gutandukira igice ca nyuma ca kino kiganiro kugira ngo tugerageze kubahiriza umwanya Egome Jiberi nibaza ko hasigaye hariho abasika batanu bamaze kuduganya ngo twobakirira rimwe hariho Emma Reynold Blaise Nazwe Mathias Ntwari hamwe na Ercento abo nibo basigaye bamaze kudubuga nibaza ko Emma niyo ariko aratwumva ari hafi yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe canke agashikiriza iciyumviro ciwe ndabona atari hafi ngira Reynold wo kugura mikro ukabaza ikibazo cyawe Ego merci kumpa umwanya wo kubaza ikibazo ubwa mbere nagira nange contribution zibiri hanyuma cembaza ikibazo contribution ya mbere ni kuri bajya basirikare b'abarundi bagiye muri Somali barashobora gutaha ari bazima baca babarungika muri Kongo umuntu aratahura neza yuko neva mu kubarungika muri Kongo yizera hari mu icizere ko bohapfira nk'abandi canke ko bokubitwa bagahunga kuko abandi bahunze aca babwira ati edayere ndabashize mu bihano ntimuzohembwa nabo baragize imana batahari bazima atankomanzi atawabishe batabaye imbohe za M23 kuko iyo baba imbohe za M23 naho nyene yari kuca bihakana nkuko yihakana abandi aca avuga ati edayere abo n'abarede tabara donc abo basirikare be n'imiryango yabo nimba bariko baratwumva
bamenye neza yuko depuis le début umugambi wa Neva yari uko bozimangana soit bafungwe na M23 canke baherere mu mashamba ya Congo canke baturugamba biruke aca babwira ati amera yanyu muri Somali nta nurume yanzobaha ntibyagenze uko Imana yarakinze ibiganiro vya Doha biragabanya umucanwa komba z'ukuri ziheruka za shosho nizijya zo muri Bukavu naho nyene abarundi ntibanagwanye barirutse barahunze baratsa amacerere bariruka 100 km/h so barakize par contre ubu pour l'instant bagiye akaca babwira ati reka ndabaha ibihano byo kuzunguruka uburundi bwose n'amaguru ni igihano kiboneka neza yuko ashaka kubicisha inzara kugenda n'amaguru atamazi yabahaye atangya yabahaye atarasiyo bafise écoute abo bantu nibamenye neza yuko ayo mahera ntayazobaha yarayivye byarahetse aho nyene tukiraho ndafise akabazo mbega uwo mushahara basaba wari uwuhe yari wa mushahara Chirombo atanga tuzi wa 2500 nimbatari 5000 selon les grades par personne canke yari amahera make Neva sanzwe abaha nayo nyene yayabi ico ni kibazo très important nkeneye kumenya umushahara bariko barasaba uwari wo wa Somali wo turawuzi wa Congo c'est resté un mystère kuko Neva abaha amahera yishakiye donc ça c'est une question ica kabiri i contribution kuvuga ati hariho expression bavuga ngo umurozi umucungisha umwana muti kubera iki Neva na CNDD-FDD barerekanye ko barengeye level y'uburozi igihe bagenda muri Nord Kivu Neva ari atwara East Africa baca bamubwira ati wewe rero shiraho une force burundaise hajya muri Masisi hafi ya Kicanga Neva cayambika abasirikare b'u Burundi abambika uniforme za Congo baca bataka M23 bayirasa ku mugongo hajya yerekanye yuko ijya expression ngo umurozi kugira umucunge neza umucungisha umwana ça n'a pas marché il est pire que umurozi kuko yaciye arasana ça c'était une contribution ikindi nagira mvuge turetse ivyo by'abasoda nabo bantuze bya Neva yuko uko yimereye ari ibintu bisanzwe nashize ko ikarata ngaha mu commentaire hamwe na tweet hejuru kuri iyi space ya Fokode iyo karata yerekana ukuntu abasirikare b'abarundi bari déployés muri Sud Kivu hariho plus de 15000 hommes mais benshi muri bo plus de 10000 bakikuje abanyamurenge kandi amatwi adusumira nebavuga ati mugafata Uvira nzoca nica abanyamurenge bose la question est none okay ubwo nimwe bamuvuza ibintu biremereye atavyemeza mufise ga Reinhold mon frère Giliberi bajya basoda yarungitse nashize ko ikarata ya deploiement yabajya basirikare b'abarundi murashobora gukoresha ama source mufise Giliberi nko mu journaliste amaze kuja muri Congo kenshi cyane urabizi neza ko batagiye kuramukanya batagiye muri tourisme urashobora gukoresha ama source yawe ukamenya nimbi ikarata y'iyi deploiement ariyo dusanze ariyo turabibona neza yuko bantuye abanyamurenge gusa ntibakiriko baranaproteja Uvira kuko biravugwa yuko ibigwanisho byinshi byacunga Uvira byagiye Bujumbura kandi ni chantage ivuga iti mugakora ko Uvira aba bantu turabamara la question est simple nimwe abamara abo barundi bazotaha gute kuko mu gutaha bazorinda guca Uvira kugira batahe canke bace muri rya plaine iyi ya Rusizi rya plaine irabana no Burundi bazoca he M23 ihafashe icya kabiri none ko amasase hajya mbona muri Minembwe tayizine y'amasase hari abo basirikare ashaka kwicisha abanyamurenge bazorasa amashargeur angahe basigarane zingahe M23 igiye hejuru kwivanje ico ni kibazo mushobora kuvuga muti bari déployer hariya ngira c'est pour observer canke pour créer des business sinzi ariko selon moi bari déployer hariya intention zabo sinziza kiretse umuntu ahaririye yuko batari déployer kuko iyo karata ivyerekana ikintu donc iyo ni question kuri probable massacre y'abanyamurenge
iyo chante Ego muce musoza heno ndabahiriza umwanya. ndiko ndasoza ndetse nyuma Neva yarungitse abasirikare barenga 15,000 ibihumbi 15 barenga bakorana misi yose na FDLR akugara amafrontiere n'u Rwanda avuga ngo rukorana na Rede Tabara ngo hamwe n'abandi banyombare n'abandi. Ma question il est très simple. Ni igiki kibuza u Rwanda by'ukuri gukorana na Rede Tabara canke na banyombare canke n'abandi bantu vu que Neva akorana ku mugaragaro na FDLR kandi wewe ko tabinyegeza kandi ko ari ibintu yivugira ati je nzogeneraliza ni igiki cobabuza kandi ko ikute ari ugucigura Ariko ngira ico kibazo ngira cyo kwisha abamaze kuduga bose tubakire ningoga ariko abasigaye mugerageze mukoreshe umwanya kugira ngo dushobore kuha ijambo abatumire babishure. Blaise Ninazwe ni mwa turashobora kuba turakira uyu Emmanuel mwanwa muhaye ijambo rya mbere hanyuma ntibyakunda ko twumva sinzi ko niba twumva yoshobora kugura mikro nimba afise ikibazo bakabaza. Ego ndabumva. Iriwe nakabazo canke n'intererano. Akabazo kanje kubazwa aba batumira uko ari babiri. Muri make umuntu akamviriza injyana ziba ziri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntashobora kuzitahura neza mu bihugu bivuga ururimi rumwe. Ikibazo canje ni y'u Burundi n'u Rwanda kandi mu Rwanda aho bahari umutekano atanga hose tugaye. Ariko musubiramwe ikibazo kuko itwi ryari ryagiye nibaza ko batumire batacumvise. Ikibazo mwabajije kivuga ngo iki? Nayiko ndabaza ati ni kubera iki hugaye imipaka iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kandi mu Rwanda hari umutekano atanga hose tuvugira ariko hagati y'u Burundi na Kongo aho muri za Uvira na hehe hakaba hacuguruye kandi ariho haguma havuga ibikoko. Ubwo n'umutekano wo buri kurarindwa wonyene canke ho bari kindi kiba cingegeze inyuma. Akabazo kanje nako murakoze ngira abaza gusura kubahinyisha ariko cyasa n'icari tishiwe Alice sinzi ukurikira Jiberi ni Elcento ni abariko aratwumva yo kugura mikro yiwe sinzi ko ari kibazo canke ari intererano. Ya murakoze ni kibazo nakabazo kamwe nshaka kubaza ariko mbanje gushimira abatumire bose bari hano nkabanshimiye na Focode nka organization ibikorwa bakora so akaba imbere yuko misakabazo kamwe nashaka kubaza Pacifique ni nahazwe ariko imbere yuko ndamubaza nashaka kuganira ku kintu yavuze ngo haraho sended FDD yitwara nkaho ikiri itarafata igihugu kubera igituma ndabivuze gutyo bica bijanirana n'ikibazo mwashizeho ngo ibiganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda byahagaritswe n'iki. Jewe nibaza yuko hari ibintu byinshi vraiment biriko biratuma ibiganiro bihagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nashaka guha example ibintu ndibaza ko Pacifique ivyo ashobora no kubikoreraho. Mfise sister wanje yavuye muri diaspora aza mu Burundi afata indege imukuri iyari mushikani Bujumbura hanyuma ahamara indwi imwe i Bujumbura hama ashaka kugira ngo aje gutembera mu Rwanda agiye n'imodoka n'undi muntu hama baragenda baca imuyinga bacikobero shaka kubereka igituma hoba hari igituma ibi bigane u Rwanda n'u Burundi bikiri kure kugira ngo bumvikane urumva
ku kibuga c'indege nta kibazo yarinjiye neza kandi ntari mu bintu ntari no muri social media ntari no kuri Twitter nta namwe ari urumva rero yarinjiye neza ariko agiye guca ku muyinga ikobero agenda kwerekana kubera we afise passport y'ikinyarwanda hanyuma aragenda abandi bari mundi mu bari kumaragongesha we ariko aratwara imodoka hama nawe agezweho baramwankira akababaza kubera iki munyankira kubera babonye ko afise passport y'ikinyarwanda ariko avuga ikirundi arababwira ati jewe naragize shwa yo gusaba ubwene gihugu bw'i Rwanda ati ibi nivyo bintu nkoresha ati mfise passport mfise ubwene gihugu bari bahashise 10h du matin baramwankira bakamujuragiza ngo mbese humiliation totale Pacifique ibi ndiko navuga n'ibintu yarawe nari birikodinze ibintu bifise evidence dushobora kuguha cyangwa wenyene tukamugira akagukontakta akubwira ibyamubayeho c'était de humiliation totale abo bantu nyene baravuga abo nyene bo kuri frontière bajya nyene bari kwara ibyangombwa bararekunda ararengana we baramwankira pe arahabwira ati ko mfise ibyo musaba byose ati wowe turabona ko umunyaburayi ibiki n'ibiki okay ariko mfise ibyangombwa ibiki baramwankira arashikana gushika 14h 15h none arabwira ati basi uriko burira mureke base nsubiri Bujumbura nimba mudashaka ko nambuka hanyuma baramugira ngo turindiye umushefu wacu aze ngo niwaza kugira decision yanyuma hanyuma hageze 17h30 haca hazo umukuru nyene wa mushefu wao aca aramuhamagara muri office ngo umwege nimwe bakoga muza muvuye ngo abanyarwandakazi ngo muba muje kugendana n'abagabo basentedi bikibi mbese imiliyasi ibintu bita arababwira ati ararabereka je ndi umuntu mfise urugo mfise n'umugabo kandi umuntu umudamu yarongo n'umuzungu arabereka ibintu byose je ivyo kurambwira nibiki bona mbese imiliyasi totale baramwankira hageze 18h ariko aho hagati aho akaguma afata telefone yiwe akaguma contacta avugana n'abantu ati genda hagira ibibazo ibiki nimba rero uwo mushefu yavuze ati uyu muntu nena musubizi Bujumbura ashobora kugenda muri ambassade akavuga ibyabaye kubera baramusabye na telefone yiwe arababwira ati telefone yanje ntayo ndabaha baramushashiramo kode arakwibaha so babonye rero ko ari umuntu mu diaspora kandi umuntu ari smart mu mutwe ntabwo bayagize we yari ku mutima yavuga ati ibiba byose namaze kukubwira bari Bujumbura ibiriko biramba kuvuga yuko na ambassade mucyo mugenda mbese yari en contact n'abantu bari Bujumbura baratinya ivyo rero hageze 18h baca bamubwira ngo ufise shwayo ngo swati ngo turakurondera imodoka ikubandanye mu Rwanda ngo canke urasubira Bujumbura aca babwira ati sisubira Bujumbura aca murondera special imodoka private babandi bari kumwe bamusize rero nico ndiko ndakwereka ibaze rero aciye asubira aciye agenda mu Rwanda ageze mu Rwanda avuga ati plus jamais sinshobora kuja mu Burundi ko ivyamubaye rero ugeze mu Rwanda uciye ubwira nk'inzego ivyagushikiye urumva rero igituma ibintu urumva igwana ingene baca kubera kuba afise passport y'ikinyarwanda gusa baramwemilia it was humiliation totale ivyo rero bica vyereka yuko biragoye kugira ngo wa mubano hagati y'ibihugu bibiri ugira ahantu ushika kubera d'après tout elle burundaise tu vois urumva nico nshaka nivyo rero ikibazo nshaka kubaza akona kantu nshaka kugira ngo ngire Pacifique kugira ngo ivyo ariko aravuga urabe mucagagure Santo irako mubaza ku kabazo kugira ngo ikibazo cha FDLR Pacifique hari ukuntu abantu sometimes abantu bakivuga hakajamo légèreté bariya n'abagenocide aba FDLR they should not be anywhere none nka Focode nihe demarche muriko murakora ngo kugira ngo in future ntituzabe nka Congo ingene aba FDLR binjiye bakiintegra muri society yabo natwe ni gute mwege nigi mukora canke mu prevoir gukora kugira ngo in future FDLR his tubera ikibazo nkukurikira babera ikibazo muri Congo kubera baragiye bari integra mu gisirikare muri societe civile mu buzima bwa misi yose nigiki mugiye gukora canke muteganya gukora kugira ngo nituze kwisanga haba ku mwami bisanze murakoze
urakoze Elishanto arisengira igira two kwakira igaranye babiri banyuma hanyuma tugaruke kubatumira kugira ngo muri uwo mugwi yaba ariko batwumva sinzi ko afite akabazo canke ari intererano bamvuga inyumvira Frederic sinzi ko muri ko muratwumva mu kugura akamikro kanyu mwiriwe amakuru make n'amahoro jewe nagira mvuge ku bintu bijanye na ibi mwavuze by'imipaka ince mvuga n'ikijanye na insubordination imipaka ego muduge kwijambo muranyumva turabumva muduge kwijambo Fedeko bamvuga inyumvira imipaka no kubera ko Perezida w'u Burundi yashaka kwerekana yereke mugenzi we wa Kinshasa bagiraniye amasezerano yuko mu vy'ukuri afise ugushaka kuko bafashanya mugabo mu mutwi we yari bazo bibiri ikibazo c'amahera kiza imbere y'icamoko amahera bari bavuga ko zaramuha umusirikare arungitse ibyo by'amoko navyo ni nka politike ya rusangi bavuga bati twebwe turimo turafashanya yo kurwana ya empire ima bavuga hirya no hino cyo ni cyambere subordination ivana nuko